Abanyagihugu bo muri zone Gatumba bavuga ko amazi yabaye menshi cane kandi yononye ibitari bike harimwo amazu. Bavuga ko bafise ubwoba ko amazi atanguye kugwirirana hakiri mu kwezi kwa mbere bati hari akantu mu kwa kane. Amazi ni menshi kabisa, yononye ibintu vyinshi kuko amazi yaje ni amazi ateye ubwoba asumba yahora aza mu kwa kane bacari mu kwa mbere. Ivyo bikaye ni vyinshi nabuja kuri site bari barabujije ko bashobora kuja kubakayo kandi mu gihe bo babatekereye kuko n'igihe amazi yateye umuntu yashobora akadeplasa ibintu akabishira ku barabara ntamagera mw'ijoro akahagasuka ngahema kwijana nyene mw'ibarabara ariko urumva ubu nawe ushoboye kugera ku barabara. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba barajuragiritse bavuga ko igice kinini cashikiriwe kikaba cuzuye amazi, basaba abajejwe intwaro kubafasha gutorera umuti ico kibazo c'imyuzurire.